nibaza yuko abarundi uyu munsi mu mwanya mutoyi barashobora kuvuga ati Sabiyumva Leonidas turamuzi n'umuhungu ndamo kwa naka rero turagoye kanze nabivuze reka twagure gatoya Sabiyumva Leonidas no muntu ki urubatse ufise umugore ufise abana cyangwa ufise umwana urumunuki. Murakoze cyane twakira kuri Gisha TV n'amahirwe ya mbere nico cyambere twotangura guhera ko tubashimira mugize neza. Chuti na mubagenzi turabahaye kaze kuri Gisha TV. Uyu munsi dufite ikiganiro kidasanzwe kuko turi kumwe n'umuntu adasanzwe. Rero ndamuhaye kaze kugira ngo abibwire hanyuma tubandanye ikiganiro aho turi muri studio ya Gisha TV i Nairobi. Nitwa Sabiyumva Leonidas umuhungu wa Niko bagize Leonce mwene Nyedetse Louis wo kwa barambona wa nyoma wa rubati rwa kaneza kamamiriza aho navukiye mu birayi muri komine ya Mutambu hano muri segiteri gusa ya Rutovu mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura rirari nuko benshi bavyitira uko navutse mu bana batanu uretse ko twasigaye turi abana babiri sinagize amahirwe yo kwita papa kuko papa yagiye mfise umwaka umwe. Bakunzi ba Gisha TV turabahaye mwaramutse namwiriwe bitewe naho muherereye ku isi. Murakoze namwe nkuko mwavyumvise turi kumwe n'umugabo naho asa nuko ari umujene n'umugabo ndibaza ko aza kwivuga cyane yivuze mu camake ariko iyo tumuha umwanya twari ko harara. Rero turaguhaye kaze Sabiyumva Leonidas, turaguhaye kaze kuri Gisha TV. Murakoze cyane. Wivuze ibitari bike nibaza yuko abarundi uyu munsi mu mwanya mutoyi barashobora kuvuga ati Sabiyumva Leonidas turamuzi n'umuhungu ndamo kwa naka rero turagoye kanze nabivuze reka twagure gatoya Sabiyumva Leonidas no muntu ki urubatse ufise umugore ufise abana cyangwa ufise umwana urumunuki. Murakoze cyane twakira kuri Gisha TV n'amahirwe ya mbere nico cyambere twotangura guhera ko tubashimira mugize neza Gisha TV rakabaho. Rero nkuko mwamaze kuvyumva nabicishije mu bindi bimeze nk'umuco nyene abeshi mbere bamwe bibagiye canke basanzwe bazi. Nitwa Sabiyumva Leonidas mvuka muri komine bita Mutambu nkuko namaze kubivuga abenshi intara mvukamwo bayitango ni Bujumbura rirare ariko mu byukuri ni Bujumbura si mu gisagara ni Bujumbura hariya mu misozi kera nibaza ko namwe mwabibonye mu bitabo bya kera by'amashure hari ahantu ugeze mu mwaka wa 5 bavuga ku Mugere ni hajya ni muri komine ya Mutambu. Wibera rero ku Mugere ni harya canke ni hafi yaho? Ni hafi yaho. Ni n'amasekiteri gusa novuga atandukanye canke imitumba ya Rusansu mitandukanye nkuko mwamaze kubivuga jewe ukumumbona bigaragara yuko meze nk'umujene umwe niwe twigeze kuvugana turiko turaganira aravuga ati Leonidas kunganuka ndavuga ati nganuka nyene mfise taye economique mu rurimi rwumvikana canke mfise umubiri usa n'uworoshe kujera ku gutu inyene abandi barakunda gusa n'abariko baransarura cyane bya bindi by'abakunda kuganira bakamvuga ati Leonidas n'ukuri mugufi nkababwira ndi jewe negere n'ubundi si ariko ndi kure y'ikibazo mfise. Rero ndumugabo ndubatse mfise umudamu mwiza cyane nkunda yitwa Nibogora Yolande tumaze turakwiza imyaka 2 tugize mariage ariko nyuma yo gukora mariage Imana yaduhezagije ikibondo dufise umwana w'umuhungu yitwa Ashimwe Jody Shayim. Rero ndashima Imana kandi nkuko namaze kubivuga navutse mu bana batanu
papa yitwa Niko Bagize Leonce. Ni nacyo cya kintu cyantangaje cyane ukuntu yitwa Leonce akanyita Leonidas. Ivyo vyangumyemo cyane, sinagize amahirwe yo kumubona. Maze kuvuka inyuma y'umwaka umwe gusa yaciye atandukana n'umubiri, sigana na mama yavyaye, araturera, turabana babiri nkuko navuze twari batanu, ariko batatu ntibabayeho, ntibakomeje kubaho. Ndi umwana muri bya bindi bakunda kwita by'imiziro mu Burundi kera. Irindi zina no kwiswe yitwa Ciza, kuko nkurikira amahasa, nakurikiye umuhungu n'umukobwa bavutse ari amahasa, ariko nabo sinababonye. Mugabo ndashima Imana ko bataci banyita iryo zina, kuko kenshi bakunda kugendera ku miziro. Ngira ngo muri make nivyo aho navukiye uko ndi, nkuko namamaze kubyumva, ndi umugabo, ndubatse, sindi umusore. Leonida, mu majambo makuvuze harimo intahe nyinshi n'urugendo rurerure, uretse kubera umwanya ibikorwa turiko turakora muri iki gihe Nairobi, dufite ibikorwa byinshi urabizi barabibonye, hariho n'ibindi bikorwa byinshi biturindiriye mu gihugu cy'Ubugande. Niyo mpamvu tutaza kuronka umwanya munini wo gushobora kuvugana mu buryo bwagutse, ariko umwanya tuza kuganira wose ndazi yuko uza kuba ikimazi muri byinshi. Ubundi twari kuvuga cyane kuvyerekeye amazina, ariko imbere yuko tubijamo, reka mbere ku ijambo rivuga ku kibazo kivuga kiti vyoba vyarakoroheye gukura utigeze ugirirwa ibakwe cyangwa ubuntu bwo kubona umuvyeyi wawe ariwe papa wawe, canke nabo bavukanyi utashoboye kubona? Vyari vyoroshe, vyari bigoye, hari gikomere vyagushizemo, canke? Mu by'ukuri ntibyanyoroheye. Namaze kubabwira yuko inyuma y'umwaka umwe gusa mvutse, data yaciye atandukana n'umubiri, ariko ndegwa na mama gusa. Abenshi barazi ko bakunze kubivuga, bakunze bakitiranya umwana nyine ukuntu bitewe n'inge nakuze, bakavuga ati uyo n'ubundi yarezwe n'umuntu umwe. Ariko mu gihe nabayeho mu minsi mikeyi gusa, canke mu myaka mikeyi mbere n'intambara yaciye iba mu gihugu cy'u Burundi, sindi muto nkuko mwamaze kubyumva, nakuze, navutse 1986. Iyo myaka mikeyi cyane y'imbere yuko intambara y'93 iba mu Burundi, nariko ndaregwa n'umuvyeyi. Mba muri ivyo bihe hari ikintu nibuka mu buzima ntazopfa nibagiye, nuko mama yambyaye nakuze mbona akunda kubyina, gutamba za mbyino z'ikirundi, za zindi benshi bakunda ngo n'amabano y'inka, runyenyeri ni kwiza wari wambaye. Yarafise akaradiyo gatoyi kamwe bita ngo ni kagongo, yaragashira ngaho oye iyo duheje gufungura. Mukuru wanje yarakuze cyane aransumba, yitwa Niyondemye Pascal, nawe nyene ari muri kino gihugu ca Kenya, n'umupapa, afise umudamu n'abana babiri. Rero ntitwabonana kenshi we, kuko yaransumba cyane, yari ku mashure. Ariko mama ikintu yacakora, yacanyigisha utwo turirimbo, akanyigisha no gutamba. Rero nanje ubwanje nakuze nca nkunda gutamba. Urero mu kuvyina no mu gutamba ni hatari. Ndabishoboye. Rero no kuvuga ngo ivyo vyanyibagije ivyari ku mubabaro. Mugabo hari ikintu cyaguma kigaruka buri gihe. Naramubaza none ni gute abandi bavuga ngo papa, je simvuge papa arihe? Birumvikana yuko iyo umumama umubaza ikibazo nk'icyo biramubabaza cyane mu buzima, bikamutera agahinda. Noneho n'intambara ikijamwo, tuba mu bihe bigoye cyane by'ubuhungiro, igihugu cyose abenshi barabizi. Ntibyanyoroheye mu majambo make, ubwo buzima nk'ani bwanyoroheye, ariko kubera yuko umwe niwe yari karavyigisha, nanje ndavyakira. Kuba turiho ntitwabayeho nk'icaduka, twabayeho kubw'umugambi w'Imana. Imana kumbe yabanye n'umuvyeyi mu kuturera, ikibana natwe mu by'ukuri, iduhoza amarira,
naho mvuga icari kuba umubabaro cyahindutse umunezero cyahindutse ibitwenge uretse ko bitari byoroshye rero ikindi mama yarasanzwe uri umukatolike buri gihe yafata ukuboko anjana ku ishengero hariho ishengero nakuriye ko sikirisare bita Muhigira ni muri paruwasi bita Karinzi aho ni muri katolika ico gihe yafata ukuboko ndibuka ikintu kimwe mu buzima ico gihe yarakunda kubera ko iwacu harakanye yaca akoresha imvugo iba ngo inyarukira mworeho canke ndakwiyoge ni ukuvuga abashatse kuvuga ati nyaruka cane canke ndagushije kwa mazi ndakoze naho hari hakanye rwose ntibyari byoroshye cyane murabyumva rero koza hakanye ntibyoroshye ucukanya gusuma ndavyibaza ucukanya gusuma mugabo ibintu byose yagerageza kubikora kugira ngo anyibagize umubabaro kandi Imana iramushigikira nkorera muri ubwo buzima ncangura mbere no muri iryo shengero gushika umunsi nagiye gukizwa mugabo mama wawe nibaze ko yari umudamu w'igitangaza mama uretse ni kuba igitangaza gusa nini nkerebutse n'ubu nyene tuvugana arahari n'umuzima Imana yagiye imuzingama nubwo hari ibintu byinshi byatumye agomba gupfa hakiri kare ariko n'ubu ni muzima kandi ari mu nzu iwanje yarandeze nk'umwana aranyibagiza imibabaro nanje no munsi ndamureze kwa kundi hariho umugani bakunda kuvuga ngo urukwavu rurakura rukonka umwana rero nawe nyine ubwiwe kuko ibintu by'umuco arabizi cyane yarakunda kuvuga ngo hari ikintu nibuka yavuga ngo ngo sinambara amaki ya Busogo yagiye muri Busogoro no kuvuga bijanye n'uwo mugani nyene no kuvuga ngo ibyo atagishoboye nk'umuvyeyi abishobora ari mu mwana wiwe ego nije ndamureze ubu nyene yari gitangaza yarakerebutse cyane yaraze no kwiruka ku batabizi kugira mutahure kangahe uwo muvyeyi ari umuvyeyi w'igitangaza wumve yuko yireranye abana babiri wenyene ku buryo Leonidas afise impamyabushobozi ariyo n'umwenjeniyeri urumva umuvyeyi ashoboye kumwigisha akamwigisha primaire amashure mato amashure yisumbuye akagenda gushika muri za kaminuza akiga gushika n'ahaba umwenjeniyeri ndibaza yuko uwo muvyeyi bigaragara yuko yari umuvyeyi adasanzwe uretse ko abavyeyi bacu kenshi muri rusangi bamara abavyeyi badasanzwe ariko nawe vraiment duhagaze kuri ico ubwo buzima mwaciyemwo ariko akagwana agashobora kubashikanaho mugeze uyu munsi birumvikana yuko no kuri wari iteka ridasanzwe gushobora kuvuga ati mama warakoze kuvyo wakoze vyose ubu rero aho bigeze nanje ngira ndakwiteho hari ikintu cyantangaje muri ko muravuga ivyo nivyo koko mama yari mu bihe bigoye mbere no muri ibyo bihe bigoye ndababwiye data amaze gupfa hari ikintu cyabayeho abantu ngo baramubwiye ati rero umugabo wawe arapfuye kandi usigaranye abana babiri wari kuba ufise batanu icyo kubera cyiza nuko uhunga ariko abandi baramubwira ngo humura nimba koko ari Imana ibishatse abo bana bazokura yaremeye aratugwa ko cyane aragerageza mukuru wanje nkuko namaze kubabwira ayiga amashure arabandanya ararangiza na kaminuza yarabaye n'umwigisha mu mashuri yisumbuye ahitwa kuri college yo mu Rutongo na lycée communale yo mu Kabezi aronka impamyabushobozi n'umu econome donc ya economie n'umurisansi mu yindi mvugo hanyuma nanje nubwo kandi hari mu ntambara ntako atakoze akagurisha igitoki kihari byarageze n'igihe birahona akagurisha ibijumbo yarimye akemera akaruha yarimye akumbati agacumba uburobe bumwe tukaburya
ubundi akabugurisha kugira ngo tubeho. Ndiga amashure gushika naho nja muri kaminuza nkuru y'igihugu cy'u Burundi. Gusaho harabaye ukuremuruka gatoyi kuko nagiriwe amahirwe ntora ikibazo ca leta, hanyuma bimpa amahirwe yo kwiga iyo kaminuza y'igihugu cy'u Burundi, ngenda mu gisata abenshi bakunze kwita ngo ni cyo gutunganya amatongo n'iterambere ry'ibisagara, mu rurimi rw'igifaransa bavyita aménagement urbanisme, muri ITS hariya ikiriri, kuri campus ya Kiriri. Niho nashoboye kurangiriza amashuri yanje mu mwaka w'ibihumbi 2014, nza gusoma igitabo mu 2015 ndonka iyo mpamyabushobozi y'umu engineer, ico bita ingénieur industriel en aménagement et urbanisme. Ivyo byose byatumye nibuka umuruho mama yagize, ndibuka ikintu nakoze kuri uwo munsi wa defense yanje. Sinabyihanganiye, naraguze igitenge ndagifunga, ndamuha kado imbere y'abantu nk'ingabire, ndavuga ngo ukuntu watuguye ko ukatwihanganira, ntuje mbere no kundi mugabo nubwo wari umupfakazi kandi yapfakaye akiri muto. Data yapfuye afite imyaka 29, mama afite imyaka 30. Yari akiri muto, byari byoroshye cyane ko aje ku bandi bagabo nkuko nabandi bose babikora, ariko arabyihanganira. Rero ndamuha igitenge nko kumushimira kuri uwo munsi, ndavuga ngo mama warakoze kutugira ibyo watugiriye kugira ngo dushika tugeze uno munsi. Ni igiki wobwira abandi ba mama bameze nka mama wawe, kuko urabizi ko bahari? Hariho n'abamama, nimba hariho abamama beza, hariho n'abandi babi, kuko birabaho. Ni igiki wobwira? Reka duhere ku babi kuko tunaze kumva abavyeyi bavyara bagata abana kubera ibibazo, abavyeyi bavyara kubera ibibazo bagafata n'abana. Hariho n'abafata nabi atari uko bafise ibibazo kubera gusa umutima ngira ngo mubi. Abo tubahereko ni igiki wobabwira nk'umwana yarezwe n'umumama gusa, papa dahari, umumama akaba papa kugera akaba mama, akabagwana kugira bashikane. Aba mama babi bafata n'abana babo, bata abana babo baheba kubera ibibazo canke kubera izindi mpamvu zitandukanye. Hanyuma uce ugira icyo ubwira aba mama beza, baba mama bameze nka mama wawe, baba mama bagwaniye abana babo bakabera abapapa, bakabera abamama, baba mama ubu nyene turiko turavuga mu bihe bitandukanye, mu bihe bigoye mu gihugu cy'u Burundi, muri Kenya n'ahandi hose. Abo mama ni igiki wobabwira? Mwambajije ibibazo bibiri. Hari abamama babi, nivyo koko, n'abahemu. Umuntu gufata akagirirwa ubuntu, Imana ikamugabira umwana mu nda, akamutwara amezi 9, noneho yamuvyara, uretse babandi babakorora nyine bakirimo, nibwo bugome bubi imbere gusumba. Noneho akamufata yamaze no kumuvyara, akamuta hakumurera, cyane kubw'ibibazo kanaka huye navyo mu buzima, byaba ibyo by'ubupfakazi, by'ubukene canke ibindi, agatabana. Kuko ibyo biranagwiriye cyane mbere mu gihugu cacu, uretse ko no mu bindi bihugu bibaho. Abantu nk'abo canke akabafata nabi, kuko abafata n'aba bana sabo gusa baba babivyariye, kuko kuba umuvyeyi ni ikintu cagutse. Ushobora no kurera abo wundi yasizeho, kuko ushobora kuba umugore aja asubirira uwundi yitavye Imana canke yagenze ukundi, ukarera abana b'umugabo. Buriye nta bana b'umugabo babaho, bari abana biwawe. Kuko akenshi no mu Burundi twakoze bavuga ngo umwana yavutse n'umwana w'u Burundi, n'umwana w'igihugu, wabwize kumera nk'umwana. Abantu nk'abo nobabwira ngo bahebe ubwo bugome bafise, ahubwo noca mumbwiye yuko noca ndababwira mu bundi buryo, bamenye yuko bari baronse canke baronse ingabire iva ku Mana. Kwitwa umuvyeyi ni ikintu gikomeye cyane. Barera abana nk'abana babo, kandi n'abana babo babarere bumva yuko baronse ingabire zisumba izindi, kuko ni mu mico y'igihugu cy'u Burundi bavuga ngo ingabire zisumba izindi no kuronka umwana. Rero abantu nk'abo nobabwira ngo ubuhemu nk'ubwo ntibakabubandanye kubukora. N'abandi bari bavyimvira, hari abo bishika
bigenze muri ubwo buryo mbere n'ubu turiko turavugana hari abari bafise uwo mugambi kandi urumva ko atari umugambi mwiza ni umugambi mubi cyane ni ukuri ndabasaba abariko baranyumviriza canke abazonyumva nejo kuba umuvyeyi ni ikintu gikomeye cyane kuba umumama ni ikintu gikomeye cyane umwana nimba waramuronkejwe n'Imana uburyo wamuronsemwo bwose rero uwo mwana kuko natwe twararezwe turashika aho tugeze no munsi turabishima kuko ikindi kigira kabiri n'abamama two kwita beza kandi ni beza koko b'inkerebutsi b'intwarikazi abo bamama nukuri ndumva ndabakeje kugira sinda byibagire nagomba kuzogusaba uze unegurire akantu amazina kuba mama beza nzokikora ndayibemereye ego aba mama beza nukuri bavyeyi muri abavyeyi beza mukomere sinzi ko novyita urugamba ariko nta rugamba ruba ruto nukorera n'urugamba ariko kubera ko mwabikoze canke muri ko murabikora mushigikiwe n'Imana ntimuri mwenyene mukomeze kuba umupfakazi ntibisigura guta uwo bikuriye mu nda kuba muri ko murakora ishaka ryiza nk'iryo yo korera ibibondo Imana yabagabiye canke yabahaye no kurinda bakeje bikomeye kandi no babwira bakomere ahubwo kandi si nivyo gusa impande yabo bamama hari n'abandi bamama babandi twavuga babi ahubwo kaba karyo keza ko kubagira inama kugira ngo nabo babigishe kurera kuko hari n'umuntu abikora mu kutamenya canke ahungabanijwe n'ubuzima bikamuhahamura rero ndiko ndavuga abo bamama beza abo bavyeyi beza ntibabikore bonyene bonye umwe wese arafise experience y'ubuzima canke arafise ico yize mu buzima kugira agere canke ashobore ico ariko arashobora afate n'ukuboko canke agira inama uwo bari kumwe mu kibano ku kazi canke n'ahandi hose ndumva novuga ivyo Imana ishimwe cyane numvise uvuga yuko muri ibyo bihe bigoye mama wawe yakora uburobe bumwe akabugurisha ubundi mukabufungura none warize kubukora cyangwa yarakwigishije nababwiye yuko ntiyari kureka kunyigisha nababwiye ko mvuka muri Mutambo ni imwe mu makomine acumba neza uburobe yarabinyigishije kuva nkiri mutoyi kandi ndashima Imana ko ntavyibagiye n'ubu ndacavyibuka kandi amatwi asumira no ngaho inairobi urabukora ahubwo murabivuze ni ibintu bigoye kumva hari nabo byibazako nababwiye ko je ndi umu-engineer ibyo nize bitandukanye no gukora uburobe nize ibyo kubaka amazu amabarabara n'ibindi ariko kubera ico nibuka mama yanyigishije maze no gushika mu gihugu ca Kenya ndahasanga imiryango itari mike y'abarundi uretse ko ari abarundi harimo n'abanyarwanda murazi ko tuvukana hari n'abandi bava mu gihugu ca Kongo nabo nyine tuvuga ururimi rumwe kandi bakunda bamwe mbere baciye no mu Burundi bari uburobe ikintu ca mbere nakoze nagerageje kuganira n'abantu ndanahize ko ndasanga yuko hari abantu babukumbuye biba ngombwa ko nzana nanje iciyumviro ndavuga none nk'ubu nozana ico nigishijwe na mama nkiri mutoyi ko nzi nuko abarundi babukunda ntiboburya naho nakuye ikindi ciyumviro muri uno mwaka nyene ubu turiko turavugana nta n'amezi 2 arahera naratanguje iyo projet sinzi ko noyita societe reka mu Burundi sinzi ko ari abantu barafata uburobe bumwe ko bahugize societe ariko nk'abo tuva hamwe muri Bujumbura rirare mu Rumonge n'ahandi bavyumve narakoze ico twokwita ni societe yo guhingura uburobe abarundi bariko baraburya kandi barabukunze si nivyo gusa ndiko ndabwigisha n'abanyakenya bariko baraburya yego Imana ishimwe cyane amen hari umuntu yigeze kumbwira twigeze kuganira n'umuntu ntitwavyumvikanako yavuze ngo uburobe iyo bariko barabukora ngo bakoresha amaguru babuhondesha amaguru sivyo
uburobe bufise ubuhinga ngira ngo mu kindi gihe muzombaza n'ingene bimeze ngira akazi bari n'akaryo keza abenshi barakunze kwibaza cyane ku by'uburobe nk'uko nariko ndababwira hari abantu benshi baguma bibaza ku by'uburobe ariko narincishijemo ndavuga ngo hari ikintu cyanezereje cyane mu buzima muri no minsi nagiye ndandika kuri internet nsanga hari umurundi yize kaminuza sinzi ivyo yize kumbure umunsi umwe nzomumenya yagize ubushakashatsi yandika igitabo ku bijanye n'uburobe nabonye ijambo rivuga ngo yagerageje kwimvira impamvu bugurwa n'abantu benshi bakunda noneho ahitamo kuvyandika rero uburobe kuvuga yuko babuhonyanga sivyo ikindi nkunze guhura n'abantu batari bake hano nyene mu gihugu ca Kenya ugasanga umuntu akoresheje ijambo akambaza ngo mbega ngo uzosekura bya bintu ryari mace ndamubwira ati imbere yuko tuvugana neza hindura iryo jambo si ukubisekura ahubwo ijambo ryiza ni gucumba abenshi bazi ko gucumba ari ugucumba mu isafuriya cyangwa mu nkono ubugari buriya busanzwe ahubwo niryo jambo ryiza dukoresha gucumba si nivyo gusa hari irindi jambo twakuriyemwo bavuga ngo ni uguswaga guswaga ubuswage niho havuye iryo jambo ubuswage inshitsi Bujumbura niho numvise ngo ububamo iryo n'irindi jambo ntarinzi ariko sinzi guswaga rero bisobanura iki guswaga ni gucumba sinuko gucumba sinzi ko ndi bukoreshe ni inkoni mfise barafata ni igiti cyahinguwe bita umuhini hakaba ikindi cyahinguwe neza bita ubwato ari nabwo bashiramwo iyo myumbati ariko yamaze kuba ico bita imikembe mu nyuma bakagira imishuhe nibaza ko nobifata n'ikindi gihe noneho bagafata wa muhini bakubita muri ya mishuhe muri bwa bwato bariko ivyo bita abandi gusekura ariko bariko baracumba bariko baraswaga iwacu dusha tuvyita akajambo karyoshe ngo uze kumpa ku gaswage rero twebwe tunabukunda bushushe kubera ko akenshi uhuye n'umunyarirare usanga iyo ariko aracumba akenshi usanga hari igiti c'inyama yamaze kumarika aracotse hajyaye noneho hajya amaze kubukura mu bwato kandi si guhakura amaze kubukura mu bwato noneho agafata umuswage cyangwa ubuswage cyangwa uburobe agakoza kakanyama rero mu majambo make ntibabuhonyanga kandi ico no babwira no reka kuvuga burya uburobe kugira ngo buboneke bifata igihe kirekire ntibiri munsi y'indwi imwe canke umushamvu dukoresha ijambo ry'ikirundi rya kera ntibiri munsi y'umushamvu umwe iyo misi yose irahera kuko birasaba ubwa mbere na mbere kuja gusoroma imyumbati ukayitonora ukayiteka noneho amara kuyiteka ukayishira mu mazi haciye nk'imisi nk'ibiri ukayikurayo kugira ngo uyirongo ikure muri ya mazi yari arimwo ukayikuramwo imizi noneho irimwo ndara imbere ivyo bakunze kwita ngo n'ugukemba gukuramwo iriya mizi n'ugukemba rero kuriya gukemba niho hava ijambo rindi itakira imyumbati none iza kwitwa imikembe abenshi iwacu duca dufata ukayikoza ibiyoba ukayikoza intore umwe sinzi uwo nabwiye n'agasosi byose birashoboka sinzi uwo nabwiye ko nshobora gufata urutore nkarukoza umukembe rubisi yaratangaye cyane rero nyakubahwa uhuye n'umuntu wahari iwacu ntagoye no kugaburira hari uwo yampamagaye twaganiyeho mugenzi
twari kumwe na Pastor Saiba n'abandi hanyuma ndamucokoza kuko yari yagize tension ishika kuri 39 no muri rirari hamwe namwe ntisha nturasubira kwa muganga barabe ko atari covid acara twenga ngwitumo na covid ngo twe muri rirari nta gwara covid ni kubera ngo twebwe ngo ko twe turya kanyama ngo covid zigwara bakire zigwara gutabakire none ngo ko bakire barya intore yari kora blague yari kora kina kurabizi yuko atari ko biri mugabo urumva na yari kora kina rero bacunyibutsa nawe uti muri rirare turigo turaswaga akanyama kaba kari ku ruhande ati kandi nakakumbati ushobora kukarisha akanyama ushobora kukarisha intore n'ibindi nace nibuka rero iyo nkuru yambwiye twaratwenze n'abantu twari kumwe mugabo cyane cyane ko kantu kuko muri rirare ati twege tuca tujya karobe n'akanyama ati rero nitugwara covid n'umunsi wo mworonka akaryo mugatembera muri rya minsi mikuru ntiyavonana sindababesha muzosanga intara y'iwacu itandukanye kandi kure n'izindi ntara z'igihugu kuko nico gihe n'indwi zibiri zirashobora guhera canke bibaye nkeya indwi imwe hari inyama yokeje canke itetse mu bundi buryo no buswage atani yindi nge twebwe mbere wanashaka reka nivuge apana bose suko nkunda n'umuceri cyane kubera ko nakuze nkunda umutsima ego rero nuko ahubwo nagomba no kuvuga nukuri bakwiye guha agaciro cyane abantu bakora uburobe kuko biraruhishije kandi si nivyo gusa n'amabavu araboneka umva ko bimara igihe kirekire vyatwaye n'uburyo vyatwaye ubuhinga burebure hariho n'ibindi bintu ibibabi kandi buriya ntufata ngo wabiciye ku gitoke ngo ucutekeramwo ubishiramwo uburobe ko nyene ntibikunda urinda kubibabura bisa ubuhinga bwinshi cyane aho ivyo uvuze ibintu nifuza ko abantu bose bumva ko hari abantu bari bafise ico kintu cyo mu mutwe ngo baraguhonyanga iyo babikuye gushika no musi sindabizi ko je no muntu twarari na mwana sivyo ko nari nzi ko atari ivyo we yaciye anaja kuri extreme aca exagera ngo je ngo ndabizi ngo narabibayemwo ngo ibintu nkamwe n'ivyo mugana nari nzi ko atari ivyo mugabo urumva deja nkubuvuze kandi uti nibi barabibabura muyandi majambo bariko barabidesinfecta kubera ko bibabuye microbe udukoko kugira ngo dupfe kugira ngo uburobe buze bumeze neza so kugira ngo abatwumviriza ntimuze mutinye kubugura kubushorera bene wacu bavandimwe mwibaza ngo hari ikintu kitagenda neza uba bwakozwe neza babwitondeye kugira ngo abantu babufungure bamerewe neza kanatsinda haca imyaka myinshi abantu benshi baburya twese twaraburiye kuva turabana gushika uyu munsi turigo turakura tugeze mu myaka itari mikeya n'imvi dusigaye tuzifise nitugeze tugwara kubera uburobe ahubwo uretse yuko ndetse no kugwara hari ikintu namenye cyane nyakubahwa pastor igihe uzoba ubuze apeti ni ukuvuga ngo utagira akayaba kuko gufungura genda ujye uburobe ngiyo imfungurwa uzorya ukumvuguwe neza urakoze cyane ikindi kibazo rero nari navuze cyane nashaka duhagare ko naho umwanya dusigaranye atari kirenga kwivuga amazina ni umuco ukomeye cyane mu Kirundi cyangwa umuco w'abarundi iyo mpano sinzi ko muyita impano reka ndayita impano iyo mpano cyangwa iyo ngabire mwayikuye ni wa muvyeyi w'igitangaza twame tuvuga yabibigishije mu majambo make iyo mpano wayibayemo gute cyangwa wayironse gute kuko kubatabizi mu minsi imbere bazovyumva warivuza amazina Gisha TV urivuga amazina igihugu cy'u Burundi biriko birategurwa muri studio kugira ngo mu minsi imbere tuze dushobore kubishikiriza abakunzi bacu kandi mu minsi imbere tuzogenda tubashikiriza
ibikorwa byose muzogenda mukora bijyanye no kuvuga amazina no kwivuga amazina. Rero umuco w'ikirundi twavuze Tigisha TV tugomba gufashanya, tugomba kwigishanya, tugomba gushira imbere igihugu cyacu, imico yacu, ingabire za bene wacu, mugabo bidasobanura yuko tudashobora gushiramo n'iz'ababanyi, abanyarwanda, abakongomani n'abandi, mugabo muri uyu mwanya twibanda cyane kuri bene wacu, ku Barundi, kugira ngo twibukanye wa muco. Rero uwo n'umuco udasanzwe, n'iteka ridasanzwe, uravye n'ingene wambaye urateye igomwe. Muraca kumbura cya gihugu cyacu iwacu, basogokuruza ya migani twahora twumva. Rero iyo ngabire mwayikuye hehe? Urawe kazi. Murakoze. Ico ni ikintu gikomeye, bamwe barakunda kubimbaza, ariko n'ubwa mbere tugize amahirwe yo kubigaragaza, kubishira ku mugaragaro. Nico gituma gitangura nashimiye cyane Gisha TV. Nukuri ndifuze yuko nabandi benshi bafise ingabire zitandukanye bakurikirana Gisha TV, kumbe niyo mahirwe yabo nkuko nanje ndagize no munsi. Nkuko mubizi ingabire iva ku Mana. Ico nico cyambere no herako, kandi jewe ndakijijwe. Imana yangiriye ubuntu, nababwiye ko nakuriye mu ishengero, mama anjana mu ishengero, igihe kiranagera ndiga amashure y'igipatiri, nari mfise umugambi wo kuja kuba patiri mu seminari ntoye yo mu Kanyosha, ariko inyuma nza gukizwa mu ishengero rya Bethany Holy Church irirongowe na Apotre Gervais Barubwami. Ni nawe yambatije mu mazi menshi ari mu 2007 nyuma yo kwakira Yesu Mwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Naho nahereye kuvuga amazina bwa mbere, kuko aho niho notangura kwiyumvira ni gute byaje, kuko hari ibintu bikubamwo nawe ntunabimenye. Gusa hari ikintu nibuka imbere yuko mbandanya kuri ico kiba ukuntu muyimbagije, niga mu mashure yisumbuye mugabo muri kiye gice cyambere cy'amashure, ndibuka niga mu mwaka w'9. Aho hantu niga kuri lycée communale y'Umutambo, ndibuka twari twiteguriye ko musenyeri aza iwacu kuri paroisse ya Kayinzi. Ico gihe abanyeshure twigana n'abandi bari imbere yanje bateguye ibintu by'amazina byinshi cyane birebire, ndanavyibuka cyane ingene byavuga, mugo barabinzanira ngo nzobivuge. Ndababwira ni nukuri murandenganije ntavyo nshoboye, mugabo baravye ukuntu meze, nari umuntu akerebutse cyane kubanzi, jewe nari nkerebutse gose, kuko ikintu cyose kije nabandimwo, ikintu cyose sinzi ko navuga ko nitimbere nka Petero ariko narabibamwo. Rero nitwa ico gihe nagenda vyiga, mugo musenye ntiyabaye akizi ico gihe ngo ndabivuge. Ariko n'imbere yaho niga mu mwaka wa 5 primaire muri commune ya Mukika Bitima Yuyu, nigishwa ndavyibuka n'umwarimu yitwa Leonidas nyene. Abenshi bavuga ngo ni Leonidas papa witwa Bamporeye, Leonidas kwa Bamporeye. Ico gihe hari umunsi mukuru sinibuka wari wo twari dufise kuri primaire kw'ishure, sinzi ko wari umunsi mukuru w'igihugu. Yaratwigishije ibintu ngo tuyifate mu ishuri. Rero harimwo igisabisho, iki gisabisho bakunze kuvuga ngo ni candire gakomana datarogira byose, agihindura mu bundi buryo bitewe n'ibihe twarimwo by'intambara zo mu gihugu. Arabitwigisha, atwigisha n'akandi gakino. Rero aravuga ngo umwana azobifata ku mutwe niwe azobivuga. Ndibuka ko nagiye ndabifata, kuko ikintu nasanze narakunda ibi bintu bita mu rurimi rundi ngo poeme. Narakunda ibi bintu byo kuvuga, niho namenye ko nabikunze kuva kera. Aho rero mu mwaka wa 5 sinagize amahirwe yo kubivuga, ariko narayifashe. No munsi ivyo nigishijwe mu mwaka wa 5 n'uwo mwarimu witwa Leonidas, ndacavyibuka ingene yabitwigishije, ku buryo n'ubu naho mba mvyutse nomenya ukuntu mvuga ico gisabisha. Sinzi ko mwonyemera nkacisha ko kanya gatoya. Cisha. Yaravuze ngo
ndirega ku Mana data rugira byose no kuri mwebwe bene wacu kuko natirimutse kwibanga nkumviriza abanda yamutaye bo banyemereye amaronko ntari buronke ngo nzotunga ntatamye none intumye iri mukuntwara umutima ngo nzotorana nabo ntemaguye abo ntahambije batizabo ngo ndazitenga amaremwo ngo nzokeregeta inkoko atawunkengera none nkera kera ndondera inkara n'ibikere nkebaguzwa aravuga ngo simba nkiriho iyo ntabona amufe n'inkere simba nkiriho ntabona inkara n'ibikere ngo iyo ntabona amufe n'inkere n'ubundi simba ngihema ngo niko kubona ko abantu arabogwira ngo ibintu n'ivyogwira nari narayovye ngo ejo navuga nti tema turira tatura ariko ubu nisubiye ko ndavuga nti turekuriranire twubake tubane ibyo bintu sinzopfa ndavyibagiye naho ndabibamwo mbandanya kubikunda ndibuka ngeze mu seminari naho nyene urumva ko ico gihe ntari bwavuga amazina ku mugaragaro ngeze mu seminari hari ibirori twagiye gukorera muri CCF nari mu mugwi bajya batamba ico bita umuyebe naratamba umuyebe nzi gutamba umuyebe bikomeye mu ishengero sanzwe nsengeramwo muri Kenya muri Transformation Church mu ishengero risanzwe riyobowe aho nyene mu gihugu ca Kenya na Revera Pasteur Rusagara Saiba basanzwe banzi mu ntambo zimwe n'izindi usanga ndiko ndatambuka mengo ndiko ntamba umuyebe rero ico gihe twaratambye umuyebe twatowe mu yindi migwi yacaguwe ndavyibuka hari imigwi ikomeye umugwi wavuze ingoma umugwi haje bajya batamba ikirundi byini kirundi sinibuka namba ni la kozwazo uriya mugwi niwo twahuriye ico gihe sindavyibuka neza mugabo jewe ico gihe hari abazungu benshi jewe nacaguwe muri abo twatambanye muyebe baca bampa inkoni ngo nimvuge niho hari ikintu navuze sindabicubuka cyane mugabo hahandi nyine abantu bariko baratamba mu muco w'ikirundi murabizi navuzemo amazina kuko abatamba ikirundi umuyebe baravugamwo canke abavuze ingoma ikindi navuza n'ingoma naravugije ingoma nazize muri komine Mutambo nyene ndabandanya no kwiseminare nazivugije ndabizi ariko aho hose sinebwe atangura nkuko namaze kubabwira rero maze gukizwa ndi muri mwishengero rya Betani ndavyibuka hari igikorane catunganijwe mu 2008 c'abajene twari turongowe n'uwitwa Medike Nkundirifura ari mu gihugu bunyene ca Canada ndanamukunda cyane yari umuyobozi mwiza nuko ntaherutse kumuronka nibaza ko umunsi umwe nzosubira kuvugana nawe yatunganije igikorane ariko ndavuga nti nanje ngomba gukora nubwo naye sanzwe ndi muririmbyi muri korale twita ngo yarwanje na adoration himbaza itazira Imana yitwa Les Anges de l'Éternel mugabo ndavuga nti sinza kuririmba gusa ahubwo ndavuga n'amazina naranditse makeya ariko mukuru wanje arazi kirundi cyane no kwishuri yacigishije nubwo yarize ivya scientifique mu nyuma kiga ivya economy nko nagabwiye ariko aramfasha kwandika bimwe kubera yuko byari bihuranye n'igihe naguma ntinya kubivuga ico gihe ndibuka ijambo yambwiye arambwira ngo nutabivuga nutagirondera umwanya ngo bivuge nzofata bino bintu byose wanditse ndabihereza ubundi arandindura ndarinduka ndagenda kwivuga amazina ndibuka nambaye ibitenge hari ikintu ntazibagira nabikoze nkijijwe sinzi bya bindi byo kuvuga ngo ndiko ndivuga vy'inka bya bindi nije gatiritiri gacana n'ibintu nije mavugo mavaruganda ntabyo nzi cyane kuko nakuze nkuko nababwiye ndi imfuvyi mu buryo bw'umubiri ariko sindi imfuvyi mu buryo bw'impemu sinakuze mbona inka ariko kera iwacu zari zihari rero sinzi cyane ibyo kuvugira inka mugabo nca ndabikora nkijijwe nivuga Imana ndavuga nti uko bigenda kose muri muco nanditse nisunze umuco w'ikirundi ndavuga nti abagenda bivuga ndavyibuka ko nigeze no kuri kwaratari cyane kuri podium nige jambo naravuze nti umuntu yihaya icamuhaye rero
harabihaya umwami kubera ko umwami yabagabiye, harabihaya umuntu kanaka kubera yabamuhaye itongo. Uwo ni umuco w'ikirundi. Hari uwaronse ikintu kanaka agahaguruka akivuga. Rero nanje nk'uwakijijwe, uwahawe na Kristo, uwahawe ingabire na Kristo, ndavuga nti ngomba nihaye umwami wanje kuko nanje yarangabiye. Naho nahereye ndandika amazina. Ikintu cya mbere ndavuga kuri uwo munsi muri icyo gikorane cya mbere cy'abajene cyabereye cyangwa icy'ugwaruka cyabereye muri Bethany Holy Church, ngaho hantu nabihereye. Ariko nkuko namaze kwivuga, nisanze kuko narabandanije, nisanze ari ingabire Imana yampaye. Hamwe n'ibyo ngerageje kuganira na mama yambyaye, nsanga nawe wewe iwabo aho yavukiye ahitwa Igomvyi muri Mutambu aragiye inka yarivuga. Nuno munsi hari igihe tuba turiko turaganira, yumvise ndiko ndategura je amazina, nawe agaca haguruka, nubwo ari umutamakazi agahaguruka akivuga vya bindi yahora yivuga kera. Ndavuga ati wa kumbe naho ari ingabire, ni ingabire Imana ya transfeye canke yakuye mu muvyeyi wanje ishira muri jewe. Ngira ngo novuga muri make muri ubwo buryo. Uzomudusabira umunsi umwe turungika bamurigisha baze kumufata ariko arivuga amazina. Nta kibazo. Cyangwa ariko araririmba ariko aravye cyangwa no kubaganiriza. Yego. Mukurangiza urumva uno muco w'ikirundi, muco uva kure gose. Wanatanze akaroroti, abantu barivuga bakivuga umwami, abantu barivuga bakivuga inka, abantu umuntu yarivuga akivuga uwamugabiye. Urumva wari umuco. Ariko uyu munsi ugiye kuraba aho tugeze uyu munsi, ukaraba urunganwe turimo uyu munsi n'abariko baraza, siko umuco uri imbere. Ubunya ari ukuntu umengo ibintu byaravanganye, abantu bakimenya umuco, ivyo bari kuriye kuvuga n'ivyo atari kuri we, ivyo bari kuriye kwivuga n'ivyo ibintu nkamwe n'ivyo. Turiko turarangiza ni giki uhanura abakiri bato canke abarundi muri rusange kubijanye n'umuco w'ikirundi, hanyuma bishobotse ucurangiza uduye 20 kuri civugo cagisha ni 20 ku civugo c'ikirundi c'Uburundi nimba ubishoboye mu minota 2. Ico novuga nkuko namaze kubabwira, hari cyatuma abarundi babikora. N'umuco wari usanzwe uhari canke ico no kwita umuco kama wari usanzwe uri mu gihugu cy'u Burundi. Rero ivyo babiterwa n'ibintu byinshi. Uri kurumviriza amateka y'igihugu cy'u Burundi, burya abasokuru baricara bakaganira ivyo bamwe bakunze kuvuga ngo batera ijoro jambo. Hari nivyo nanditse, ndandika mu mazina mvuga by'i Burundi, ndavuga ngo baricara bakikuje agacanwa bagatera ijoro jambo. Aho ndongeramwo n'ikindi kintu navuze ngo bakubita akajumbu mwijiko. Akajumbu murakumva, binjiye ijoro, ni kuvuga ngo mwijoro bakagwiza utujajuro ati tube turarinjora. Rero abasokuru barafise umuco mwiza, byabatuma iyo bicaye umupapa yagerageza kuganirira umwana wiwe, umwana wiwe agakura azi ico bita umuco. Hari umwe yigeze kuvuga, aravuga ngo uticaranye na se ntamenya ico sekuru yasize avuze. Ngira ngo nico cyatumye ntamenya byinshi kuri basogokuru, uretse yuko nagize ishaka byinshi cyane, nzi amateka y'umuryango navutsemwo, nagerageje kubirondera ukundi apana ndabirondeye iwacu kuko papa sogokuru n'abandi. Rero uko abasokuru bakora byatuma abana b'u Burundi bakura bazi umuco, bagakura bazi ivy'igihugu. Ni naco cyatuma iyo bageze ku kigwanira bakigwanira bari hamwe. Mugabo uno munsi ubiravye usanga nico gituma mu kugira ico mpanuye simpera ku bana, kuko hari abana batakaza umuco kuko impamvu z'uko batawigishije. Hari n'ikindi novuga, buriya bakunze kuvuga ngo utakaranga ukaba utayibanga. Ibyo ndanavyibutse, hari ikintu kimbabaza nkiri Burundi, nivyo twokwiga indimi z'amahanga
kwiga indimi z'amahanga ni byiza biradufasha cyane kugira ngo tuganire n'abandi mu mahanga icyongereza igishinwa igifaransa ariko kuba twovyiga nk'ababyeyi ntivyotuma bafata ngo umwana avuze ikirundi bayimuhanire kuko abo baragwiriye i Burundi tureke kuvuga abagiye mu mahanga i Burundi aho usanga umwana avuze ikirundi gusa bayimuhanira uwo mwana wumva azokunda umuco gute byari biciye mu nzira yahe rero aho ico nico cyambere no vuga mpanura abavyeyi abapapa bigisha abana babo umuco w'ikirundi ego birashoboka yuko harimo n'abapapa batazi umuco bitewe nuko nabo batawigishijwe n'abavyeyi babo ariko uko bigenda kose hari amashure yiga iby'imico n'imico kama y'igihugu cacu nimba iyo bari makeyi bayagwize abarundi basubire ku abana ugaruka guno munsi rusubire kumenya ibyo kahise ku Burundi abana basubire kumenya icitwa utujajuru abana basubire kumenya icitwa imigani abana basubire kumenya ibicuba bavyigishwe kuko ibitito kuko iyo abantu bicaye nimba kwa rukuri cyane ko tarukuri bariko baravuga ngo harabaye abandi ngo harakaba bakaganira umugani wa Samandari nimba basamandari barabayeho cyane batabayeho mugabo byarafasha cyane ko umwana agira ishaka ryo kugomba kumva byinshi kandi ivyo bikazotuma agira uko nibaza mu bihugu byinshi nibategerezwa kwigisha abana babo imico y'ibihugu byabo rero ndumva no hanura cyane abantu basanzwe biga iby'imico n'imico kama ndanashimira cyane ba Patri Ntawakaja n'abandi banditse ikirundi bakagihinyanyura abandi bo bagendera ko kugira ngo bigishe cyane umuco w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo mbere no mu mashure kubera ko hari gihe abavyeyi babura umwanya kuko burya abarezi nabo mu mashure barafise uruhara runini cyane ku bana kuko ni nabo bafise umwanya munini bazanize ivyigwa byo kwigisha umuco w'u Burundi abana basubire kumenya ivyo bintu ni nabyo byatumye sinize ivy'ikirundi mwangira mwavyumvise no mashuri yisumbuye sinize biga bita lettre moderne nize scientifique B mugabo nkunda uburundi bwanje nkunda n'ikirundi canje nkunda n'umuco w'u Burundi bwanje nkama numva umengo nanje iyo basi nkiga n'ibindi bintu bijanye n'uwo muco gose nari kubibakundisha cyane ariko ntaco bitwaye reka tubisabe abavyize cyane bavyigishe kandi cyane hanyuma abana nabo babikunde ndibuka harabona agenda asaba nko kwishengera nayo ndimo muri Betani nkababwira nti nimba hari uwumva yoza nkamwigisha kuvuga amazina harabagerageza kugira ishaka mugabo kuko hagiye Bujumbura murazi ko benshi bavuki Bujumbura ni ko asanzwe harimo n'ikirundi cyinshi bigace bagora rero ngira ngo ni muri ubwo buryo no bivuga ahanini ruhara rufiswe n'abavyeyi kigira kabiri bifiswe n'abavyize cyane bize by'umuco n'imico kama kirundi bavyigishe no mu mashure kugira ngo abana bamenye hanyuma abana nabo babikore babikunde kuko n'umuco mwiza kandi cyane ni sinzigira nabivuga muri ubwo buryo nubwo ntavuga ibicuba kuko ibicuba birakunze kuvuga n'abantu baragiye ariko ndabikunda nabyo nagerageje kugomba kubihinguramwo ibintu byo kwivuga Imana mugabo ndabihinguye birananira ari ukuntu bahingura ngo yego ni ibintu ego sinzi ngira ngo ni muri ubwo buryo no bisaba abarundi bose aho bari kandi sishatse kuvuga abari mu Burundi gusa oya kuko nanje ndiko ndayivuga ubu nyene sindi mu gihugu cy'u Burundi ndi mu gihugu ca Kenya hari abari mu bihugu vya Buraya burya ikintu nabonye mu bihugu tubamwo cyane mbere n'abazungu barakunda ko umuntu agaragaza umuco w'iwabo ni ukuvuga mu muco w'igihugu yavutsemo apana umuco w'igihugu arimo rero ntituri no mu bihugu turimwo ngo duce tugaragaza umuco w'ibihugu turimo ahubwo tugaragaza umuco w'iwacu nibyo binaduha agaciro kanini rero sinzi mwavuze ushobora kuduha 20
imbere yuko nja muri ivyo ndacisha ko akanya gatoyi ku mazina atanga gukora nta kibazo. ico gihe ayo navuze muri Betani naravuze ngo ndiraga kumana data rugira byose, aho navuze ko ari cagihe. Ariko ico gihe navuze ngo ngira nivuga uwangabiye mbanza yo kwambambaza nyaguhora ku ngoma uwera wo mwijuru we yanyitoreye natorotse igihe natorokera mu bitoroshe, hawe guhangana n'ibihanganye, ugutembagara n'ibitembagaye, ugusosomera ibisomoje vino, ugusasira ibisayangana, kuguhangana n'ibihanganye sinavyibangana natayibanga bangura ukuboko arahango botora. Nibo nzokora nahorokerwa yampaye gakiza nkiri ibyago n'ibyaha, ibyari binyikamitse birakinguruka nanje mpindukira wambambiwe. Uwo mbabwira ni wa mwami w'abami Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda, umwigihe inama yakorana mu ijuru ngo habone kuza gutabara isi irembejwe no gutabagurika, uwoza gucungura twebwe abari bacokeshejwe na cacobo Satani, ibinyabugingo bigatinya n'abamarayika narakoze amazina avuga ibya Gisha TV. Igihe nari maze kubyumva narayikurikiranye, nagize amahirwe burya no kwiga birafasha. Nagiye kuri YouTube, hari umuntu yari yabimbwiye, kandi nawe si uwundi ni umurevera wanje, nkuko namaze kubabwira je sanzwe n'umuvuga butumwa. Revera wanje Rusagara Saiba ni nawe yasengeye. Rero yarambwiye amakuru ya Gisha TV. Gisha TV ndayikurikirana, ariko bitewe nuko ngira shimangire ishimwe yashimye ko Gisha TV baho mu matongo ya Canada. Ngira ivyo birakwiriye. Aho karakwiye. Igihugu naho nyene sinarekeyeho, mwumvise yuko nkunda igihugu canje, naranditse ndandika iby'igihugu cyacu. Rero naranditse ndavuga nti nahereye kuririmba ku rurimbo rw'igihugu, Imana ihezagira abarukoze. Navuze ngo Burundi bwacu, Burundi buhire, reka niratuwiteka tatwirengagije tugabira igihugu ciza c'u Burundi kibi cacu turacegukira, eka giteye igomwe ntawe utogihoramwo. Abaho bahoberana mu guhana amahoro bahumurizanya, mbere abenshi amahiri n'imihoro babihindiye hirya y'imitima yabo. Ni inkoramutima kuri twese, nica amata n'ubuki, gitatswe imitumba imisozi n'uturambi twuzuye imigambi, naho imigambi yagiye itwambura. Ibiyaga birayagayaga mu biyaye, n'abayangayanga barakiyaga kuko kitiyegereza biyahuza ibiyayuramutwe n'ibiyovyabwenge, nabangira icenge ntiyigeze abigira umugenzi. Reka ngezaho abandi bazabikurikirana. Urakoze cyane Sabiyo. Murakoze cyane yakuba pasteur. Urakoze cyane. Turabashimiye abakurikiranye n'abazokurikirana kino kiganiro, aho twari kumwe na Leonidas Sabiyumva. Byinshi mwavyumvise, nakagaruka Imana ibaho umugisha.